Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA hejuru y'abanyagihugu turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya kane mu kakaro umwaka wa 2025 kaze mukurikire amakuru mu Kirundi twabateguriye akabagizwe n'ingingo nyamukuru zikurikira. Leta y'u Burundi ihamagarirwa kwigisha ugwaruka ibijanye n'inyifato runtu akamo gategwa n'ikigo cishinze guteza imbere indero n'iterambere ry'ugwaruka CAIDEG nyuma y'igandagurwa bunyamaswa ry'abanyagihugu batandatu bo ku mutumba Gasarara komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Hari imyidogo muri bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye bari bituje kwitoza mu bibanza by'abazorongora imitumba hambavu yuko bavuga ko bahishijwe ibijanye no gutanga amadosiye ngo hari na bamwe mu bajejwe intwaro babimye bimwe mu vyangombwa bisabwa. Muri zone Kinama komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura havugwa igitoro ca magendo kigurishwa bifashijwemwo na bamwe mu bapolisi maze kigashingurwa mu mazu y'abantu abanyagihugu bagatinya ko umwanya n'umwanya ico gitoro gishobora gukora ibara. Nayo mu kiganiro dukingire ibidukikije musanzwe mukurikira ku minsi yose ya gatanu tuza kuvuga ku ndwara yateye ibitoke mu makomine atandukanye agize intara ya Kirundo. Nariko nca ku masonga mu kanya tuja mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze duhere mu gisata c'agati y'akazi na muntu nanimpejeje kubica ku masonga. Birababaje kubona muri kino gihe hacibonekeza mu Burundi ugwaruka rukora ubwicanyi rufatiye ku bintazi. Ivyo bishikirizwa n'ikigo CAIDEG cishinze guteza imbere indero n'iterambere ry'ugwaruka mu Burundi. Inyuma yaho hari bamwe mu mbonera kure zegamiye umugambwe CNDD-FDD bo ku mutumba Gasarara zone Nyabibondo muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura bagandaguye abanyagihugu bagera kuri batandatu babagiriza ko ari abarozi. Ku bw'ico kigo leta y'u Burundi ikwiye kwitaho kwigisha ugwaruka rw'u Burundi kugira ubuntu mu ntumbero yuko amabi nka yabaye muri Nyabiraba atosubira kuba n'ahandi. Dukurikire Felix Ndacayisaba ni cegera c'urongoye ikigo CAIDEG. Muri CAIDEG n'ishyamwe rihanira agati y'akazi na muntu n'iterambere ry'ugwaruka twakiranye umubabaro mwinshi ubwicanyi bunyamaswa buherutse kuba muri komine ya Nyabiraba. Ku bwacu kubona hari ugwaruka rwagirizwa ubwicanyi bufatiye ku bintazi muri kino gihe turimwo birateye isoni cyane birateye agahinda by'ukuri. Mu myaka irenga 10 CAIDEG ntiyahengeshanije guhanira ko ugwaruka rwiyubaha rugendera amategeko mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cacu, ariko CAIDEG iboneyeho akaryo ko kwibutsa leta y'u Burundi kugwaruka rukeneye kuruta inzego ziruyobora mu nzira nziza yo guhanira amahoro, bakigishwa ingaruka mbi ziterwa no kwizera ibintazi hamwe no gukeka abantu kuri bijanye n'uburozi, bakigisha ugwaruka kugira umuco w'ubuntu kugira bakinge bene ibi vyarabibaye mu Nyabiraba. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 nta gwaruka na rumwe rwari rukwiye kwizera ibintazi gushika naho rusesa amaraso. Leta rero ikwiye gufatira ku vyabaye mu Nyabiraba kugira ngo yumvire politike nziza, politike imurikira ugwaruka rwayo aho kuruhatira mu nyigisho za politike gusa. Ibigo bijejwe gutororokanya abarundikazi barungikwa mu gihugu ca Arabia Saudite guca ingero vyagirizwa n'ibinyamakuru mpuzamakungu bitatu kuba bitigera vyubahiriza amasezerano ajanye no guhanahana abakozi yateweko umukono na leta y'u Burundi hamwe n'igihugu ca Arabia Saudite. Mu matohoza ivyo binyamakuru vyakoze biragaragaza n'uruhara rwa leta y'u Burundi muri uko kurenga nkana amategeko. Josiane Muzaneza arabitubwira mw'idonido.
Iyo nkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitatu arivyo Ukweli Coalition Media Hub, Afrique 21 na Africa Uncensored, yaragarutse ku cegeranyo cakozwe na leta zunze ubumwe za Amerika muri 2023 kivuga ku gukoresha abantu nk'abacakara. Icegeranyo cashize ahabona ingene ibigo bitororokanya abo barundikazi barungikwa mu bihugu vy'abarabu bitubahiriza amasezerano vyateye ku mukono, hamwe rero no kudakora ikijejwe mu gukingira inyungu n'ubuzima bw'abo barundikazi vyaranze leta y'u Burundi. Mu gihe leta yimangiye ko yamenye abakenyezi barenga 600 bahohotewe n'abakoresha babo mu bihugu vya Arabia Saudite na Kuwait, ikavuga ariko ko bose baronkejwe ubufasha yaba ku rwego rw'ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu, yaba kubijanye no kuronswa abababuranira ndetse bakanafashwa gutahukanwa mu gihugu c'amavukiro. Amashirahamwe mpuzamakungu yo avuga ko nyabuna abo barundikazi batereranywe bakiba ko muri vyose leta n'ivyo bigo bibarungika bakiyegeraniriza igifovya c'amafaranga aharugwa mu mamiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, amafaranga yotegerejwe gukoreshwa mu kurenganura no mu kuvuza ababa bashikiwe n'ingorane muri ako kazi barungitswemwo. Kukaba nkako nkuko tubandanya tubisoma muri iyo nkuru, mu masezerano Burundi bwagiranye n'igihugu ca Arabia Saudite kuwa gatatu gitugutu 2021 handitse ko impande zose zibwirizwa gushiraho indinganizo nziza kuva mu gutororokanya abo barundikazi kubaruka muri ico gihugu no mu kubatahukana. Ayo masezerano aranatomora neza uruhara rwa leta muri ico gikorwa, kuko hategekanijwe ko leta itegerezwa gukurikiranira hafi no kugenzura uko abo barundikazi babayeho n'ingene bafashwe muri ico gihugu. Ariko igitangaje nuko badasiba gukorerwa amahano y'ubwoko bwose harimo no guhohoterwa. Muri iyo nkuru bakaba baratanze uturorero tubiri tugaragaza ukuntu abo barundikazi bafatwa bunyamaswa. Akarorero ka mbere nako umukenyezi w'imyaka 48 yagarutse ava muri Arabia Saudite muri munyonyo 2024 kubera ko yarakitswe n'amagara. Icatumye agwara nkuko tubandana tubisoma muri iyo nkuru ngo ni inkoni yakubiswe n'umukoresha wiwe, ivyahavuye bimuviramwo ubumuga bw'uruti rw'umugongo. Akarorero ka kabiri nako mwigeme w'imyaka 28 yashitse muri Arabia Saudite muri Rusama 2023. Agishika umukoresha wiwe yaciye amwaka urupapuro rw'iwe rw'inzira atatangura kumukoresha nk'igikutso. Iyo mirimo ivuna yamuteye kugira ibizunguzungu vyinshi gushikaho yikubita hasi no kubona ntiyasubira kubona. Uyo yavuye ajanwa aho bakirira abo barundikazi bagiye kurondera ubuzi, ahamara amezi ndwi yose atavugwa no gufungura ku gihamana. Uko ari babiri abo bakenyezi bamaze gushika mu Burundi, yaba amashirahamwe yabarungitse yaba na leta yo nyine ubwayo baciye babanka umugongo. Gushika ubu akaba ari bo bimenya mu bijanye no kwivuza. Mu ntahe zegeranijwe n'ivyo binyamakuru bitatu vyanditse iyo nkuru, abatari bake bavuga ko bishika kenshi bagapfungwa gushika begeranije amafaranga y'itike izobasubiza iwabo. Ikibabaje nuko abo barundikazi bose badatinyuka no kwitwarira ivyo bigo canke leta, kubera ko nka bose batazi biri mu masezerano ari hagati yabo n'abakoresha. Aho bari bizeye urukiza hakaba hahavuye hahinduka icobo casamye ngo kibamire. Josiane Muzaneza. Tubandanirize mu yavugwa mu vy'ubutungane. Umumenyesha makuru w'insamirizi Bonesha FM Wiri Kwizera yarumvirijwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 3 Mukakaro umwaka wa 2025 muri parake ya Mukaza, hari mu ntumbero y'amatohoza kubijanye n'ikubagurwa yakorewe n'abanyeshuri 6 ba kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga ni mu gisagara ca Bujumbura. Hari kwigenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka wa 2025 aho yariko atohoza inkuru ijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'abanyeshuri bo muri iyo kaminuza y'igihugu. Uwitwariwe n'uwo mumenyesha makuru ariwe Audric Niyomukiza, bikaba byari bitegekanijwe ko nawe nyene arenguka kuri uyu wa kane nkuko biri ku mutahe umuhamagaza kugira nawe yumvirizwe, ariko akaba atigeze ahashika. Bikaba bivugwa ko uwo yitwariwe yoba yari yitavye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2 Mukakaro, ariko asubizwa inyuma kuko yari yitavye ku isango ritari ryo. Amatohoza ni yahera impande zompi zimaze kumvirizwa, niho hazoca hafatwa ingingo ko urubanza rushirwa muri sentare kugira ruburanishwe mu idonido canke yuko vyoba bidakwiriye. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko dusha tubandaniriza amakuru mu Kirundi twabateguriye mu bijanye na politike hamwe n'intwaro. Wamuhoye ikiga mugenzi wanje, umubano wanje nawe usa n'uwananiranye pe. Ndababazwa n'ukungena atawe ukibaza uwundi uko yaramutse,
kandi ariwe nari mfise nk'umuzimyamuriro. Ndaho mwana wa mama, nukuri ndahari, ahubwo ndatangaye numvise undamukije. Uranyibukije Mariko, muri irya misi baratwoneshereza ukaturengera uburinda. Nahanuza ababanyi ntihagire ico babivuga ko kubera kugutinya. Sha ibintu ntibiba vyoroshe nukuri pe. Nibutse ivyo nagiye ndakorera bene wacu mu minsi y'amatora. Emwe narabuze aho nohera. None rawo usigaye ndi nyakamwe wa muntu we. Biturutse ku mabi nagenda akorera bene wacu. Ndavye imisozi nirukanga nkiteranya n'abantu bo mu kibano. Aho twari kumwe ubu biyamira mu nda y'indege. Nanje ndaha atanakazi. Mariko we, subiza umutima mu nda. Twarababariye, ahubwo uze kuza dusangire ku mugoroba. Ariko mu byo dukora byose tuje duhora twibuka ko atamvura idahita. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu batari mu mugambwe CNDD-FDD baridoga ku bijanye no gutanga dosiye mu migwi ijejwe amatora mu makomine sesi kubipfuza kwitoza ku rwego rw'abakuru b'imitumba vyabaye mw'ibanga ntibabimenyeshwa. Abandi nabo bavuga ko hari n'indongozi zabimye impapuro zisabwa kugira ntibashobore gutanga dosiye zabo mu bazokwitoza. Inkuru twateguriwe na Deji Rakoze. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA mu ntara ya Gitega bemeza ko intonde z'abazokwitoza ku rwego rw'abakuru b'imitumba zakozwe mu ibanga ntangere n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu mazone no ku mitumba. Ivyo bikaba vyakozwe mu ndwi iheze mu ntumbero yo kwigizayo abo bose batari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi nk'uko bishikirizwa n'isoko ryacu mu ntara ya Gitega. Kuri imigambi mu mazone babifashijwemo n'abakuru b'imigambi ku mitumba banditse amarike y'abantu bafashije umugambwe cyane cyane bagiye bitwa mobilisateur n'abandi babona yuko babafashije mu byerekezo byo kwiba amatora. Ibyo byose byabaye babikoze n'ibanga kubera ko batashatse ko iyindi migambwe izobavangira. Ni ukuvuga nta mugambi n'umwe ushobora kuba waritoye uzoronka umuntu n'umwe abaserukiye mu rwego rwo kurongora umutumba. Mu ntara ya Mwaro naho abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bidoga bavuga ko nko muri komine Rusaka indongozi cane cane nka musitanteri wa komine Rusaka hari impapuro muzo basabwa mu kuzuza dosiye yabimye kumvo zidafashe kugira bikunde batakaza ikibanza cyo kwitoza. Amatora y'abakomitumba arimirije vuba ariko naho yimirije cyane n'igitungu bihambaye. Urabona yuko uko byagenze muri aya matora aheruka n'ubu ariko dosira bikagenda. Gutanga amadosiye byarangiye ku munsi wa gatatu barasaba fotokopiya y'akaresepise, fotokopiya kangamuntu na attestation de résidence. Administrateur cyane cyane nka musitanteri bakomeye Rusaka abonye nk'umuntu batari kumwe umugambwe uri ku butegetsi atari muri CNDD-FDD ari mu wundi mugambwe muri Prona canke ahandi zaseneye araza akitwaza yuko ata attestation amuha bakayimwima kugira ngo iminsi muherane. Mu gihe amatora y'abakuru b'imitumba ategekanijwe kuwa 2025 Myandagaro 2025 abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi basaba umugwi ujejwe amatora seni ko ako karenganyo kohagarara ngo kuko umurundi wese afise uburenganzira bwo kwitoza mu gihe afise ibisabwa n'amategeko. Ngo nayo atari uko amatora y'abakuru b'imitumba azoba nayo nyene agizwe n'abanywanyi b'umugambwe umwe gusa wa CNDD-FDD. Mu vy'intwaro bamwe mu banyagihugu baba neza na neza mu micungararo ya sitasiyo bita Musumba iri muri zone ya Kinama komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bariyamiriza bamwe mu bapolisi bakorana n'akagwi kadandaza igitoro ca magendo. Abo banyagihugu banavuga kandi ko batinya ko nico gitoro kibikwa mu mazu y'abantu gishobora guteza amasanganya mu kibano. David Claude Mbana nayo aratubwira uko vyifashe aho mu Kinama. Ugeze kwibarabara ry'icenda ahari sitasiyo bita Musumba iri hafi yaho bita kuri Dorsal wasanga uruja n'uruza rw'amamodoka canke amapikipiki menshi bisanzwe bikora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu batonze muri ico kibanza baje kurondera igitoro ca magendo. Nkuko amakuru atangwa kandi akemezwa n'abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko igitoro gikoreshwa cinshi kivanwa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imodoka zo mu bwoko bwa Probox gishikamye kuri ico gituro kigaheza kikadandazwa ku giciro c'umurengera n'akagwi gahari gasanzwe gakora ako kazi karongowe n'uwitwa Ramazan uko bivugwa n'uyu munyagihugu.
hari imisore y'imbonerakure idandaza ico gitoro ca magendo zirongowe n'uwitwa Rama canke iyo sitasiyo Fodef ngaho muri Bukirasaga. Uhageze uhasanga umugwi w'abantu bitwa yuko badandaza igitoro ca magendo, mbere ugasanga n'imodoka ziratonze zihagaze aho. Izo modoka zigenda zikanu bitoro ku masitasiyo canke zikagikura muri Kongo, bagaca bakivudura ngaho hantu bakakidandaza ku kinju imwe, bagaza bayidandaza amafaranga inoti ibihumbi 22 canke 20. Kubw'isoko ryacu aho mu Kinama ivuga ko uretse ko ako kagwi kikikamukiza mu gusahura abanyagihugu muri urwo rudandazwa rwa magendo, bukaranihayagiza ko kadashobora gukomwakomwa kuko gakorana na bamwe mu nzego z'igipolisi. Hari amakuru twashoboye kuronka avuga yuko boba bakorana n'igipolisi cyangwa mu Kinama, kuko ugiye kuhahagarara badasanzwe bakuzi naho kuba ari akandi kantu uhazanye kikabona igitoro baca guhamagara igipolisi. Mugabo kubera bo basanzwe baziranye n'icyo gipolisi cyangwa kuri zone ya Kinama, bakavuga yuko ata hantu na hamwe bishobora kubajyana. Mu yandi majambo ngo barikomeza. Muri kino gihe rero abanyagihugu begereye aho kuri sitasiyo ya Musumba basaba abajejwe intwaro n'inzego zibijejwe gukurikiranira hafi ico kibazo, gutinya ko n'ico gitoro ca magendo gisanzwe kibikwa mu mazu y'abantu gishobora guteza ingorane mu kibano. David Claude Mbananayo. Tuve mu gisagara ca Bujumbura tuje hafi yaho mu ntara ya Bujumbura, aho bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Rubirizi komine Mutimbuzi batera ivyatsi ingendo y'uburongo y'igipolisi muri iyo zone, bamwagiriza gushira imbere ibiturire kugira batunganirize abo banyagihugu, bakaba rero basaba ko yohindurwa. Dinye Karondo yaduteguriye ibijanye n'iyo nkuru. Abo banyagihugu muri zone Rubirizi bavuga ko bababaza n'inyifato ya Dieudonné Nduwimana arongoye igipolisi uwo bita do poste waho mw'iyo zone. Isoko ryacu rirabitwiganira. Abanyagihugu muri zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi Bujumbura babazwa n'umushefu w'iposita asanzwe ari igipolisi ngaho muri zone Rubirizi ku bintu arakora by'igiturire yarenze urugero, aho ugikumwitura ashira imbere amahera ushinzwe gutunganiriza naho nyine kugira kwakire ubundi winjira mu biro wiwe ubanza amara amasaha 3 ata muntu baba ari kumwe. Ibyo bintu bikatubabaza katuzi kuba yazanye no gutunganiriza n'igihugu. Akarero ka hafi gatangwa n'abo banyagihugu abamwituye ku munsi wa mbere bafise ibibazo bijanye n'amatafari, yababwiye ko imbere yuko agira ico bafasha bobanza bakamuha amafaranga 500. Nk'uko isoko ryacu ribandanya ribitwiganira. Akarero ku munsi wa mbere aho bamwituye tumubwira ibibazo vyerekeye amatafari kudutunganiriza. Ikintu yadukoreye yadusabye yadusotoje gutanga amafaranga kwanza imbere yo kuvugana nawe. Ikintu c'amatafari ngo tubize amahera menshi abwira twaguhangara kugira ngo tunga 500. 500 nta kitasi uduhereye n'abapapuro karagutuma amafaranga ico tubiye ko urakanyuma urumva ko yarengeje. Abanyagihugu bagasaba abamukuriye kumuhindura kuko nubundi nta kindi abamariye atari kubiba. Kumise kuminara kustande uyu muntu umudukurira uri mushuri posta wa Dieudonné muduhindurira naho ubundi atumara kubiturira na mushuri posta nomu yarakora ibintu nk'ivyo yigeze kuri hagiye yarakora ibintu nk'ivyo ati nk'uyu mushuri posta wa Dieudonné atakanze bamudukurire asigaye abantu ngo nakanyu. Mu ruganda rwa RPA twarondeye kuri telefone yiwe do poste Dieudonné Nduwimana kugira tumubaze kuri ivyo yagirizwa. Telefone yiwe yasona hakabura uwuyitaba. Turondeye urongeye komine Mutimbuzi Simeo Butoyi yatwitavye ariko nawe aranka kugira ico ashikirije. Tukivuga ibijanye n'intwaro, inyubakwa zose zubatswe hadakurikijwe amategeko mu isoko ryo ku Mukenke muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo zarasambuwe kuri uyu wa kane. Bamwe mu banyagihugu barashima ko ingingo ya buramatari w'intara ya Kirundo yatevye igashirwa mu ngiro, abandi nabo bakaba bibaza uko abari bahawe ivyo bibanza batanze amafaranga yabo bazoheza bakayasubizwa. Idonido na Dani Claire iratwumva.
inyuma y'indwi zitatu uwahoze ari buramatari w'intara ya Kirundo Victor Segasago atanze itegeko ku barongoye amakomine ya Bwambarangwe na Bugabira kw'inyubakwa zose zubatswe hadakurikijwe amategeko zosenyugwa mu masoko ya Mukenke hamwe na Ruhehe kuri uyu wa gatatu mu Kakaro 2025 niho iryo tegeko ry'uwo mutegetsi ryashizwe mu ngiro mu isoko rya Mukenke iri muri komine Bwambarangwe. Abanyagihugu bamenyesha ko haje igipolisi cyo mu ntara ya Kirundo kugira utwo tuzu two kudandarizwamwo twubatswe hahonyanzwe amategeko tubomogwe, bagashima ko iryo soko rya Mukenke ryasubiye kumera neza. Amaji yose yabomowe umurengera ni ukuvuga n'iza kera zari inyuma y'isoko zubatswe ku mafuti zose zabomowe zose. Ni ukuvuga isoko ubu itegekanijwe ko ari itegekanijwe kubakwa inyuma y'isoko hose harera. Abantu barahagarikiye ico gikorwa, haje komite provinciale bari bamwikanye araza yarabihagarikiye, hanyuma pede yakozwe na upeje baza kuyikora yasinye ko abantu bari bari ngaho bose muri administration. Naho biruko ababomorewe utwo tuzu two kudandarizwamwo basigaye bifumbereje kuko batazi uwo bagiye kwitura ngo basubize amafaranga bari batanze kugira baronswe ivyo bibanza. Narijya Mustaneri yahahora ikiringo co kurongora komine Bwambarangwe caheze. Abari batanze amafaranga y'ivyo bibanza bari mu kajumararo, ahubwo barimo baravuga ati ntituzi uwo tuzokwitura kuko ayo mafaranga aho yagiye ntibazi ngo bazoyobaza. Kubijanye n'amakenga y'abo banyagihugu babomorewe, uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka uwahoze ari buramatari w'intara ya Kirundo Victor Segasago kugira agire ico abivuzeko. RPA mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri wa gatanu tuza kuyaga kubijanye n'ingwara ruhonyabitoke yafashe umurindi munini mu makomine atandukanye agize intara ya Kirundo. Abarimyi baho bakaba basaba inzego zibijejwe gufasha mu kuyirwanya. Ikiganiro twagiteguriwe na Hervé Yuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mu ntara ya Kirundo mu makomine atandukanye haribonekeza ingwara ruhonyabitoke BXW mu mvugo ikinyamazuru, ikaba iri ku murindi munini. Mbega n'akahe gahombo abo barimyi bariko baragira muri kino gihe? Abajejwe igisata c'uburimyi hari ico barakora kugira bakurikirane ico giterwa gifise akamaro ntangere ku barimyi no gihugu? N'ibihe bikorwa vy'ibanze vyokorwa mu gutuza iyo ngwara kugira ntikomeze kurandagata? Ivyo nimo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro, tukaza kuyaga na bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Kirundo hamwe n'umwe mu bamesha makuru akurikirana cyane igisata c'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ndabahaye ikaze. Hervé Yuhire niwe abashikiriza kino kiganiro. Ingwara ifata ibitoke yitwa ruhonyabitoke yatanguye kuvugwa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2008, mbere no mu karere Uburundi burimo ikaba nahone yibonekeza naho ubushakashatsi bukomeza kuba. Muri kino gihe mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane uno mwaka wa 2025 iyo ngwara y'igiterwa c'igitoke ikaba yasubiye kwibonekeza cyane aho imirima y'ico giterwa imaze kuma. Bamwe mu barimyi bico giterwa bo makomine ya Ntega, Bugabira na Kirundo batubwira uko bimeze kuri ivyo biterwa bimaze gufatwa n'iyo ngwara. Ingwara twatanguye kubona iwacu Bugabira gaheske kitari gituzo twatanguye kubibona iwacu. Igitoke kirafatwa bitangura kwata ku mitote ikabenja, ejeje kubenja rero ikitwa ko camye naco usanga cahiye kugira ngo kujya kw'imibu yahiye fatari ari kiba ari kibisi.
ntikikubwira rero ko cafashe ugitema ugatumugurira hafi n'icyo kigufasha aho nko muri rugasa nta bitoke by'ibirundi bagifise kare na kare bigifatwa hafatwa ibirundi gusa ibitoke by'ibirundi vya kera n'ibitoke bishaka by'ikizungu vy'amafiya bifatwa iby'ikirundi vya kera aha muri nko muri rugasa vyarabanye nta bitoke by'ikirundi bigihari henshi twebwe aho duherereye turarazwi ishinga n'indwara igiterwa c'ibitoke ivyo bita ruhonyabitoke haraheze ikiringo kinini indwara yibonekeje hano iwacu imaze gutera mu bice bimwe bimwe muri komine yacu iyo iyo ndwara ifashe igiterwa ni ukuvuga yuko imitoto irahishira imaze guhishira kikuma kugera hasi mu ntembetembe yacu iyo igitoke gifashwe cyane kimaze kuza ko igitoke urasanga cyameze nk'igihiye ariko ukimanyuye imbere ugasanga harirabura uko niko ushobora kumenya ko igitoke cyafashwe kirabenja kigahishira amababi kagwara ushobora ku ntumbatumba yaco gushika naho gihenuka abo bico giterwa bamenyesha ko muri kino gihe bafise uruhomo runini cane narejya ico giterwa c'igitoke cyafasha vyinshi mu miryango yabo ku bwabo ngo baragerageza kuraba ko bokingira ico giterwa naho bikigoranye cane igihombo ni kinini cane kuri twebwe abanyagihugu kuva aho iyo ndwara itereye na cane cane ko igiterwa c'igitoke ariko arahara mu ruganda ntibacure mu miryango imwe igiterwa c'igitoke kiraduha amafaranga kandi ndetse no kuduha amafaranga turashobora no kugifungura uruhombo rero ni runini cane hariho uburyo twigishijwe bwo kwikingira iyo ndwara uburyo nabwo buri mu mice ibiri novuga ibiri umuco wa mbere ni uko batubwira yuko igiterwa cyafashwe tukirandura tukakigiza kure y'ibindi binashobotse tukanagiturira ubundi buryo rero bwo gukinga iyo ndwara ni ubwo gutera imivyaro irinda indwara na cane cane ibitoke vya kijambere bishasha urasanga birinda indwara twarahombye rwose cane aho baratwigisha yuko abagoronome bonye cafashwe yuko twaca tukirandura tugaca tunahaturira barageze ariko vyaranze igumiye uko nta cahindutse vyigumiye uko ni ukuvuga no mu yindi mitumba vyarafye hose n'aha muri za ntega hose vyarafashwe nta bitoke vy'ibirundi bigihari ibitoke twitwa metero vyose ntitwiriye ariko rero cadutangaje kandi na kare ntitwafata mugabo ubu natwo rero turafata mu bisanzwe iyo ndwara yarananiranye n'ukuri ico twovuga twafundi batubwira ngo se turayitonye tuyirwanye tukingire ibitoke twe turaca inyanana turayigira kikirama ariko kisokora umwana agatuca ariko nta kivamwo canke ibiripanga twatemesheje mu kingi igitoke uretse gutemesha cane kuko ivyo navyo numva ntivyokunda gutema igitoke yose gutema ikindi ugatera ku kindi gipanga nico bakunda bikumva ko kigoye ariko tuzava kugerageza gutema inyanana ariko nta kivamwo biguma bifata uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo Nubu ni ikiganiro dukingire ibidukikije turiko tuvuga ku ndwara ruhonyabitoke yabaye ndanse mu makomine atandukanye y'intara ya Kirundo mu gihe abarimyi bamenyesha ko uburyo babwiwe n'abegwa n'igisata c'uburimyi mu kurwanya iyo ndwara buriko burasendwa umesha makuru Hermes Nibandetse akurikirana cyane igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi abona ko hakwiye gutangwa imivyaro mishasha y'ibitoke nk'uko n'abashakashatsi babikoze iciyadukiza aha anavuga n'igituma indwara ikwirakwira cyane mu gace yadutsemo iyo ndwara ruhonyabitoke yaratikije inganda mu bijanye n'igitoro c'ibitoke haba mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu bihugu nyene duhana imbibe kandi abashakashatsi bagerageje kuraba uko boyigwanya kandi baragerageje kuko ku murindi yazanye warabonye ko mu myaka nk'itatu imbere yaciye isa n'igabanutse mu gihe baciye batangwa kuzana imivyaro y'ibitoke mishasha hibeshe neza iyo mivyaro y'ibitoke bishasha yavuye mu gihugu ca Uganda baragikwiragiza mu makomine cyane cyane ari yasinzikajwe n'iyo ndwara ya ruhonyabitoke
ubu rero kumva yasubiye kwedukiza muri aya makomine ya Ntega na Bugabira saho honyene aho bitari bwafatwe mwavuze ko ibitoki vya kera vy'ikirundi bari bagifise ubu rero henshi bafise ibitoki bishasha ivyo bita amafia 17 fia 21 fia 23 aho usanga umengo ubu n'imitende abarimyi barimbura igitoke ugasanga ibitoke vyiza cane gose iyo ngwara mu kwandukira ahanini iva ku nzuki zija kudaha ubuki ajya ku myanana kigakwiragiza hirya no hino ugasanga rero iyo ngwara iratikije ibitoke n'abarimyi rero barimo igitoke c'ibitoke hari ukuntu aho nyine ashobora kuyandukiza ni ukuvuga nk'iyo baciye umwanana w'igitoke cyamaze kwandura iyo ngwara ya BXW bakaciye umwanana n'urukero urukero rero abahinga barekanye yuko aho iyo ngwara rohanyabitoke imaze kwiyadukiza urukero ntirukora ni ukuvuga ukase umwana n'urwo rukero ugaja ukata uwundi umwana n'igitoke ico gitoke cecandura ubwo nyene ugasanga rero abarimyi b'igitoke bariko bonyene banduzanya iyo ngwara mu murima wabo ubitoke ubu rero ubwo buhinga babaye barifashisha mu kurinda ko ivyo bitoke bindi biboneka mu gihe mu kurwanya iyo ngwara ya ruhonyabitoke gukoresha imivyaro mishasha bimaze kugaragara ko ari bumwe mu buryo burashe bwo kwirwanya abarimyi b'igiterwa c'igitoke basaba ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kubaronsa iyo mivyaro ndetse abegwa n'uburimyi bakaba hafi turasaba rero intwaro n'abajejwe uburimyi ko baturonsa imbuto nshasha zirinda iyo ngwara kugira ngo turabe yuko igiterwa c'igitoke cyosubire gatera imbere ntamwe reka tuzanira abahinga iyo bishobora no kubakura mu bindi bihugu bakaza bakaraba bakatwiga iyo ngwara iyo ariyo n'ahandi yarananiranye icyo nico dusaba abajejwe intwaro n'abajejwe uburimyi bodufasha ibikoko murabirwanya ngo tubikingire amashamba murayarwanya ngo tuyakingire zigize itunga ry'igihugu ngo tubikingire. Mu kurangiza kino kiganiro dukingire ibidukikije umumeshamakuru akurikirana cyane igisata cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Hermes Nibandetse nawene aterakamo ubuyobozi bw'indimo gufata ingingo bereke abarimyi ico bokora mu kurindira ko baronka imivyaro mishasha y'ibitoke ishobora kurinda iyo ngwara iboneka abarimyi nabo ngo nibocika intege mu gukurikiza amabwirizwa bahabwa n'abagronome aho baherereye. Uno munsi rero dutera kamo abarimyi igitoke ko bogerageza bakaja kurikiza amabwirizwa y'abagronome b'indimo bababwije babwira ingene baje barifata mu gututura canke mu guca iyo myana n'igitoke kugira ngo nibitarafatwa n'ivyo birafatwa tukavuga rero tuti muri makomine abiri yo ntabo ya Kirundo dutera kamo abo barimyi kuri izo ngingo zibiri ingene boje barakinga ibitoke vyabo tugasaba rero ubuyobozi bw'indimo mu ntara ya Kirundo no makomine amaze gufatwa neka nandi makomine atarafatwa kugira ngo bafate ingingo ruhasha kugira ngo iyo ngwara irohonya bitoke cyangwa BXW ntikomeze kurandagata mu yandi makomine muri Kirundo nuko ishobora kurukubandanya mu yandi ma province y'igihugu ugasanga noneho igihugu cyose kisubiye gufatwa n'iyo ngwara BXW cyangwa irohonya bitoke abagronome rero n'abajeje ibisata cy'uburimyi n'ubworozi abo mu ntara Kirundo ni bafata ingingo hakiri kare babereke uco bokora amaguru masha mu kurindira ko babazanira iyo mivyaro tugatera kamo leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gufata ingamba za mbere kugira ngo bagerageze bashobore gufasha abanyagihugu kuko bari mu ruhombo rukomeye runiniya cane babazanira imivyaro mishasha y'amafiya twabonye ko amafiya henshi usanga arinda cane iyo ngwara cyane uragenda ubushakashatsi bundi bwotuma atari amafiya bazana n'ibindi bitoke bindi bishobora kurinda no kudafatwa n'iyo ngwara rohonya bitoke ari bita BXW aha rero kamo na ka leta y'u Burundi tutera ko bushangaje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo bazitire bataronerwa kugira ngo iyo ndwara ntikomeze kurandagata mu gihugu cyose kuko yitehere muri komine Bugabira ikavuga muri komine Bugabira no mutwe muri komine Ntega ejo izoja muri komine za Vumbi za Tobe za Rwambarangwe ikomeze mu Muyinga usange igiye kurandagata mu gihugu cyose cyo dutera kamo abajeje ku gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyose kugira ngo bafate ingingo ruhasha mu
mu ntumbero yo kurwanya koko bimwe bigaragara iyo ngwara mu kwigisha abanyagihugu no mu kurondera iyindi mivyaro mishasha y'igitoke yotuma iyo ngwara itaguma irandagata ejo hirya ejo usanga abanyagihugu basiga mu kangaratete kuko twavuze ko igitoke ni igiterwa mu barugo gifasha abo munyagihugu mu iterambere ryiwe. Nino ngaha dusozereye kino kiganiro dukingire ibidukikije mwariko murakurikira tukaba twayaze ku bijanye n'indwara ruhonyabitoke iboneka ku bwinshi mu makomine atandukanye y'intara ya Kirundo. Turashimiye abarimyi n'abamenyesha makuru Hermes Nibandetse akurikirana igisata c'ibidukikije batuyagiye. Turashimiye namwe mwese mwaduteze yombi. Hervé Niwihire nje nakibashikirije ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nuko rero ni hano mfite namwe bakunzi ba Radio RPA duciye dusozerera amakuru yo kuri wa kane mu Kakaro umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwari muteramanye natwe abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene ndabakengurukiye. Ijwi mwariko murumva ijya Emmanuel Niyungeko mugira ibihe byiza aho muherereye.